Umwite Rude Boy canke umwite Paul Okoye, umuririmbyi akomeye cyane wo mu gihugu ca Nigeria, yamenyekanye ari mu mugwi P-Square. Muraho mumeze neza? Uyu munsi tugiye kubaganiririza ku buzima n'amateka y'umwe mu baririmbyi bakomeye cyane muri Nigeria, Rude Boy. Izina ryiwe ry'ukuri akaba yitwa Paul Nonso Okoye. Tugiye kuraba aho yavukiye, aho yakuriye, amashure yize, ingene yagiye mu muziki, ukuntu yabaye rurangiranwa hamwe n'ibintu bikomeye byaranze urugendo rwiwe cyangwa biranga urugendo rwiwe mu muziki no mu buzima bwiwe. Ukaba uri mushasha ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube P-Square Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe, wiyunge natwe mu bwami bwa P-Square Entertainment and Media kugira ngo uzohore ubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube P-Square Entertainment and Media. Ugiye kubashikiriza kino kiganiro akaba ari nawe yakibateguriye, Psychologue. Urasabwe no kugira j'aime, ugire na comment, hanyuma ikiganiro ugisangiza abandi, ugire partage kugira ngo nabo bazohore babona ibiganiro byiza bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube P-Square Entertainment and Media. Reka tumira amateka gatoya, turaje tuce tubabwira ubuzima n'amateka ya Rude Boy Paul Okoye, yamenyekanye cyane mu mugwi P-Square, umuririmbyi wo muri Nigeria. Mudukundire dusubire tubaramutse, tubaye n'ikaze muri kino kiganiro twabateguriye. Narimeje kubibabwira, uyu munsi mfise ikiganiro ca Paul Nonso Okoye, yavutse ku igenekerezo rya 18 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 981 mu gisagara ca Jos muri leta ya Plateau muri Nigeria. Afise umuvukanyi wihasagiwe yitwa Peter Okoye, azwi cyane nka Mr. P. Bavukana bakuriye hamwe kuva bakiri bato, kandi kuva mu buto bwabo bari basanzwe bakundana cyane umuziki no gutamba. Nubwo yavukiye i Jos, umuryango wabo ukomoka mu ntara ya Anambra mu bwoko bw'aba Igbo. Paul Okoye yize amashure yiwe ya mbere n'ayisumbuye i Jos. Mu mashure yisumbuye niho we na Peter baguma berekana impano yabo mu kuririmba no gutamba. Mu nyuma yaciye aja muri University of Abidjan, aho yize ivyerekeye ubudandaji business administration. Naho yari akiri umunyeshure, ntiyahagaritse gukurikirana inzozi ziwe zo kuba umuririmbyi. Mu gihe yari akiri kw'ishure, Paul n'umuvukanyi wiwe Peter bashinze umugwi wa muzika witwa P-Square. Batanguye bakora ibiteramo byo kw'ishure, bakigana uburyo bwo gutamba bwa Michael Jackson. Buhoro buhoro batangura kwandika indirimbo zabo bwite no kwitabira amahiganwa y'umuziki. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 basohoye alubumu yabo ya mbere Last Night, hanyuma hakurikira izindi nka Get Squared,
Game Over, Danger na The Invasion n'izindi. Indirimbo nka Busy Body, Do Me, No One Like You, Personality na Shebo My Money zatumye P Square iba rimwe mu matsinda akomeye muri Afrika. Rude Boy yamenyekanye cyane kubera ijwi igiwe yihariye, uburyo yaririmbamo n'ubushobozi bwo kwandika indirimbo zakunzwe cyane. P Square yarakoze ibiteramo mu bihugu byinshi bya Afrika, Uburayi hamwe na Amerika, ironswa n'ibihembo byinshi mpuzamakungu. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 Paul Okoye na Peter Okoye baratandukanye mu muziki, maze Paul atangura urugendo rwiwe nk'umuririmbyi yigenga wenyene akoresheje izina rya Rude Boy cyangwa King Rudy. Yasohoye indirimbo zakunzwe nka Reason With Me, Audio Money, Take It, Woman Focus n'izindi nyinshi. Ibyo byerekanye ko ashoboye kubandanya gutsinda no mu mwuga wiwe wenyene. N'ubu Rude Boy abandanya gukora umuziki, gukora ibiteramo no gushora imari mu yindi imigambi y'ubudandaji. Afatwa nk'umwe mu baririmbyi bagize uruhara runini mu gukwiragiza umuziki wa Afrobeat ku rwego mpuzamakungu. Iyi niyo nkuru y'ubuzima n'amateka bya Rude Boy, umwe mu baririmbyi b'ibihangange bo muri Nigeria. Nimba washimye iki kiganiro, ntugende utagize like, utagize subscribe no gusangiza iyi video kugira abandi bayironke. Murakoze cyane, tuzosubira kubonana mu kindi kiganiro kizokurikira. Wari yabateguriye kino kiganiro ni Psychologue Comdapted, akaba ari nawe yanakibashikirije. Reka dushimire wewe watwumvirije kuva mu ntango kugera hano iki kiganiro kigeze. Imana iguhezagire, ubandanye umererwa neza. Dushimire namwe bwe mumaze kugira subscribe kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube P Square Entertainment and Media. Nawe utaha, merci beaucoup.